Sedicom, ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Amahoro neza mwese bakunzi ba Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, sangwe ikaze muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo rya 24 gushika ku igenekerezo rya 30 MYANDAGARO mwateguriwe n'ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru, mukakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Diyoseze de Bujumbura kaburungu BI no kuri Radio Colombe ku murongo wa 93 n'ibice bibiri imisi yose ya gatatu kuva igihe cy'isaha 12 zo ku mugoroba. Ingingo nkuru ziyagize: Paruwasi Buyenzi yitiriwe Augustino Mweranda hari mu gahimbare ka yubile y'imyaka 50, kakaba kabaye n'akaryo ko kwatira abasaserdoti n'umudiyakoni. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 30 MYANDAGARO, nyir'icubahiro Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yarasangiye inkuka y'imisa n'abakristo ba Paruwasi Kanyosha. Idonido y'amakuru ni mukanya utwade kaze nje Miranda yabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Ngo kwemera ni nzira y'ibanga, ariko hari bibangamira uko kwemera nk'ivyiyumviro vyacu. Umuti wo kugumya iryo banga naryo ngo nukumviriza Imana muri vyose. Vyashikirijwe na nyir'icubahiro Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku munsi w'Imana igenekerezo rya 30 MYANDAGARO, aho yasangira inkuka y'imisa y'igihe cy'isaha 1:30 n'abakristo ba Paruwasi Kanyosha. Tumwumvirize. Kwemera ari inzira y'ibanga umuntu yemera agacamwo. Baratubwiye rero ibishobora kubangamira uko kwemera, ibishobora gutuma duta iryo banga, bikatubuza yuko twokurikira Yesu by'ukuri. Ivyiyumviro vyacu, ivyifuzo vyacu, kenshi turagomba ko Imana yoba uko tugomba ko iba. Imana ntitugomba kuyakira nk'uko yonyine yatwimenyesheje. Imana tugomba kuyakira nk'uko tuyifuza. Mugabo kandi ni nk'ivy'isi itwereka bitameze neza, tugahava tugomba kubikurikira. None aho nyene niho twokura rero umuti w'ingene twogumya ibanga ryacu, tumenye kuza turumviriza Imana muri byose. Mugabo kandi kumenya guhereza imibiri yacu, ko twumvise ko ivyiyumviro vyacu, ivyifuzo vyacu bishobora kuba bibi. Nitumenye kuza turahereza imibiri yacu nk'uko Pawulo Mweranda bivuze nk'ishikanwa. Murazi iyo umuntu yishikanye, iyo umuntu yihereje, ni ukuvuga abaheje ivyiyumviro vyiwe akaba yishikanye, ni ukuvuga ko asigara akora ishaka y'uwo muntu yishikanye. Ko natwe rero tugiye turashikana imibiri yacu ishikanwa, ni ukuvuga ko tuba twemeye ko yashaka ryacu rishobora kuba naribi tuyihevye. Aya majwi twakesha mugenzi wacu Gonzalve Ntashimikiro. Amakuru y'amayubire. Mugiye ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 29 MYANDAGARO, abakristo bo muri Paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda yo mu Buyenzi bari mu gahimbare ko gusozera yubile y'imyaka 50 yo Paruwasi mazi ishinzwe. Karabaye n'akaryo ko ku basaserdoti bo mu muryango w'abasaserdoti b'abamissionari ba Afrika ku kugabana abasaserdoti bashasha babiri, Patiri Dieudonne Manirambo Bona na Patiri Louis Defone Yondanga hamwe n'umudiyakoni Salvatore Mbonihankuye. Kuri uwo munsi kandi harabaye n'umusaserdoti wo muri uwo muryango nyene yinjiye mu mwaka wiwe wa yubile y'imyaka 25 amaze mwibanga ry'ubusaserdoti, Patiri Marie Constance Ugwimo. Inkuka y'imisa yo gukengurukira Imana kuri ivyo vyiza byose yatangiye ku gihe cy'isaha 4 zo mu gatondo ku kibuga c'umupira w'amaguru c'iyo paruwase. Iyo inkuka y'imisa ikaba yari irongowe na nyir'icubahiro Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Umwanya w'isiguro y'ijambo ry'Imana, nyir'icubahiro Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa yavuze ko ahimbawe no guhimbaza yubile, yongera yatira abasaserdoti n'umudiyakoni. Turahimbawe rero nuko uyu munsi turiko turigina yubile, twahatira n'abandi batumwa b'abamissionari b'abapatiri bera. Niteka kuri twebwe, Imana ni twebwe yari yabigeneye nk'uko twavyumvise kuri Yesu. Abatumwa nyabo
nabemera bagasigwa na mutima w'Imana, maze uwo mutima w'Imana akaba ari we asigara bagenza muri byose na hose. Nta kindi gikuru twobasabira atari ico. Muramaze gusigwa, uyu munsi musigwa kubw'iteka ry'ubudiyakoni n'ubupatiri n'ubusaseredoti, kugira ngo wa mutima w'Imana nako mutima w'Imana aheze rero azarabayobora, aheze azarabereka naho mwoza muragenda, aho bikenewe ko mwogenda kubohoza ba bandi bose mu migwi inyuranye bakenewe yuko bumva ko Imana nabibakunda, kuko iyo ariyo nkuru nziza. Diakoni Salvatore akaba yatiwe muri iryo banga ku isaha 6 z'umurango, naho abasaserdoti Dieudonné na Louis Defour batigwa muri iryo banga ku isaha 6:12, maze Ecclesia n'umuryango w'abasaserdoti bera baba baragabanya abatumwa bashasha. Abo batumwa bashasha baragaragaje akanyamuneza kuko atigwa muri iryo banga. Patiri Dieudonné Manirambona yaratumenyesheje ko ari ingabirano y'Imana yo gushikira iryo banga. Akanyamuneza ni ntangere gushikira ibanga ry'ubusaseredote si vya bose, nukuri ni Imana kuko twatanguye turi benshi, ariko benshi ntibashitse kwino ntambwe. Ubutumwa bundindiriye usinoshoka ndabuvuga neza cyane, nukwizera kutujana. Twege ico dukora tuja ngaho tukavuga ati Mukama ndi hano ngenza ukushaka. Ekana patiri mukuru wa paruwasi yitiriwe Mweranda Augustino, Patiri Marie Constance Ugwimo, nawe yaragaragaje akanyamuneza kuko kubwiwe ngo niteka aho muri paruwasi arongoye bwari bubaye ubwa mbere habera ibirori byo kwatira abaseserdoti. Akanyamuneza ni kenshi gose, kumva hari imvo zitatu, hari imvo ya yubire ya paruwasi maze imyaka 50, bire nuguruye imyaka 25 maze muri libanga ry'ubusaserdoti ndi mu butumwa, kaba ni akanyamuneza kazanye nuko twaronse abapatiri bashasha hamwe n'umudiyakoni mushasha. Hama ivyo bikaba ryari iteka ntangere uko muri paruwasi Buyenzi bwari ubwa mbere haba imigigwa yo gupatira abasaserdoti mu banyu b'ubusaserdoti n'umudiyakoni. Ivyamwa ni vyinshi cyane. Paruwasi yatanguranye n'abakristo 200, none ubu tugeze ku bakristo 650. Paruwasi yitiriwe Mweranda Augustino ihimbaje yubire yayo y'imyaka 50, mu gihe abakristo baho bafatwa nk'abakristo b'akarorero mu vyo kubana neza no gukundana nabo badasangiye ukwemera bo mu yandi madini. Ivyo bikaba biva kuri abasaserdoti babo babahimiriza kugira ubumwe haba mu butumwa barangura haba no mu kibano. Muri paruwasi Buziracanda yitiriwe Papa Yohani wa 23 Mweranda harabaye ku munsi wa 4 igenekerezo rya 27 Myandagaro ibisikanya hagati ya Patiri Toma Niragira yahora arongoye iyo paruwasi na Patiri Yohani Maria Maneno aje kumukorera mu ngata. Idonido na Donatien Munezero. Ibisikanya ryatangwa isazi nene gutamira ibizo mu gatondo. Iryo bisikanya yari gitabwe n'icero gikuru cy'umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura Musenyeri Anatole Ruberi Nyange hamwe na Ekonome Generale n'icegera cyo muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura Patiri Marcos Nyonzima umunyabigega wa paruwasi Buziracanda akaba n'umwibutsamana w'Imana n'imigwi muri iyo paruwasi hamwe na Patiri Jean Marie Manenu yaje kuyobora paruwasi Buziracanda. Niho rero nyakubahwa Patiri mukuru Toma Niragira yarongoye paruwasi Buziracanda yashikiriza byose aho ubutumwa bwa paruwasi Buziracanda bwari bugeze mu myaka 3 irangiye arongoye paruwasi Buziracanda. Patiri mukuru Toma Niragira ahejeje gushikiriza byose, Patiri mukuru Jean Marie Manenu aje kubandaniriza aho yaragejeje yubaka paruwasi Buziracanda. Haciye hakurikira igisabisho ceranda c'inkuka y'imisa cyatanguye isaha 6:30 zo kumutaga. Muri iyo nkuka y'imisa yari irongowe na Patiri Toma Niragira yahora arongoye paruwasi Buziracanda ari kumwe n'uwo bahora basangiye ubutumwa Patiri Marcos Nyonzima hamwe n'uje kurongora paruwasi Buziracanda Patiri mukuru Jean Marie Manenu. Patiri mukuru Toma Niragira yarakengurukiye abakristo ba paruwasi Buziracanda ukuntu babanye neza bagasangira ubutumwa neza. Tumwumvirize. Nero turakenguruka dusaba ngo Imana ibane yikomeza abatumwa bayo, uyu mushasha abandanye aduteza imbere nkuko yateza imbere n'ahandi, atubera umuvyeyi. Iyi myaka 3 byo nkenguruka ni byinshi, ariko mudashima cyane ibikorwa byunganira umuryango byubaka umuryango wa paruwasi twasangiye, kandi mukabikora nk'abakorera
Imana ntimwaba nk'abakorera abantu. Abakristo ba paruwasi Buziracana nabo nyene barakengurukira cyane Patiri Mukuru Toma Niragira ku kuntu yabana neza n'abakristo baba bato baba bakuze, baranashinze n'intayi ingabirano nyinshi bamubonye ko tubumvirize. Yaranzwe n'umutima wo kwicisha bugufi kandi n'ubundi ukimuranga, arangwa n'umutima wo kwitanga n'umutima wo kubaha abakuru n'abato. Paruwasi Buziracana imaze imyaka 3 ivutse, muri iyo myaka 3 ikaba yirongowe na Patiri Mukuru Toma Niragira, akabisikanije na Patiri Mukuru Jean Marie Manenu yahora arongoye paruwasi ya Matara, akaba arindiriye ubutumwa bushasha nyine cubahiro umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yamurungisemwo ko kuja gukoresha ubwenge ku bwa Sedikome paruwasi Buziracana Munezero Donatien. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 24 Myandagaro muri paruwasi Munanira birigwanya akanyamuneza ko kwakira umusaserdoti mushasha Patiri Yohani Maria Vyukusenge yahora arangurira ubutumwa muri paruwasi rya Rusera. Idonido na Gordien Kanyegeri. Umusaserdoti mushasha Vyukusenge Jean Marie yaje aherekejwe na Padiri mukuru wa paruwasi rya Rusera Abonimana Fulgence ari kumwe n'utwara inama nkuru ya paruwasi rya Rusera hamwe n'abakristu bakeya. Umvirize Patiri mukuru Fulgence Abonimana yaje aherekeje Patiri Vyukusenge aho agaragaza akanyamuneza. Tumwumvirize. Uyu munsi rero niho twiyumviriye yuko ko muzana ngaha twamuhereza n'iteka ryinshi kuko je twari tumanye umwaka umwe mugabo abantanze mu rya Rusera yarahamaze imyaka 3 kandi yarakoze birashimwa. Hama rero mu nyuma rero turanaryoherwa twumvise ko aje ngaha aza ahantu yarazi. Padiri mukuru wa paruwasi Munanira Nitunga Deogracias ati tumwakiranye urweze umupadiri mushasha n'amahoro, ati aha dufise ubutumwa n'ibikorwa vyinshi aje kudufasha. Tumwumvirize. Tumwakiranye urweze n'amahoro ashike arisanga. Tushimiye umwungere wacu wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura nahezagirwe aturungikiye umusaserdoti. Hano hari hasanzwe hari ibikorwa bitari bike naho twari babiri byatuzungura, ariko noneho aratuvunye tutaravunika. Iri Vyukusenge Jean Marie nawe yaragaragaje akanyamuneza afise. Tumwumvirize. Hari nahimbawe numvise umwepiskopi ambwiye yuko nzoza kurangurira ubutumwa ngaha mu paruwasi y'Imunanira. Icambere campimbaye, kigira kabiri campimbaye nuko mu gihe nari ndabimenyesheje abakristo mu paruwasi ya Rusera cyo kumwe na Patiri mukuru twe dusangiye ubutumwa bavyakiriye, hama bakambaza umunsi nzoja muri ubwo butumwa. None uyo munsi ngo yurashitse ndabakengurukiye ko mwanteye iteka mukamperekeza. Kigira kabiri ndakenguruka yuko twashitse amahoro tugasanga hari akanyamuneza n'ubu tukaba turi mu kanyamuneza. Kubamenyesha ko bwaca duherekeza Padiri Nduwimana Jean Marie Shadrack i Bujumbura iyo nawe azoja kurangurira ubutumwa. Twomenya ko muri ako kanyamuneza nyene paruwasi Munanira yasezera abafaratiri 5 harimwo uwaramaze umwaka Ndayisenga Gerard ku bwa Sedikome Kanyegeri Gordien paruwasi Munanira. Abakristo ba paruwasi Magara barasezeye ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 26 Myandagaro. Abadiakoni Jules Nduwimana hamwe n'abafaratiri Ferdinand Mukeshimana Vianney Shimirimana na Trésor Ndayisenga bari bamaze iminsi barangurira ubutumwa muri iyo paruwase. Ni inkuru ya Jacqueline Habonimana. Jambo rikuru ryo gusezera iyo mikanga y'umunsi wo kwihebera Imana muri paruwase Magara yashikijwe na Patiri mukuru wa paruwase Magara Innocent Banjatuyaga. Yarabashimiye by'umwihariko ku butumwa bafashije muri paruwase mu kiringo bari bahamaze, yongera ababwira ko muri paruwase Magara bahamenyereye ubuzima bworoshe n'ubugumye. Yarabipfurije gutera imbere mu bweranda no mu kwiga bakanonosora ivy'Imana. Paratiri Mukeshimana we yaramaze umwaka arangurira ubutumwa muri paruwase Magara. Yarakengurukiye Imana yamusigamye, agakengurukira umubano wose sacerdoce ku ntambwe bamuteje, yongera abashimira ingene bamwizera bakamwereka byose. Ku izina ry'abakristo Leonard Nkunzimana arongoye inama nkuru ya paruwase yarakengurutse cyane ku butumwa baranguye. Yarashimiye by'umwihariko ku gikorwa cyo kwegeranya ugwaruka cyaranguwe na Paratiri Mukeshimana afadikanije na Patiri Mwibutsamana Sylvain Ntasumba Umuyange, akanamushimira n'ubwira yakorana ubutumwa bamushinze. Twobamenyesha ko Diakone Jire Nduwimana n'abafaratiri babiri Trésor Ndayisenga na Vianney Shimirimana bari bamaze amezi 2 barangurira ubutumwa muri paruwase Magara. Jacqueline Habonimana ku bwa Sedikome paruwase Magara.
Tubandaniriza no makuru mu gisata c'amagara y'abantu. Abakozi b'ikigo kijeje kwegeranya no gutororokanya amaraso bari mu gikorwa cyo kwegeranya amaraso muri paruwasi Mukiza Mweranda ku munsi w'Imana genekerezo rya 30 Myandagaro. Ico gikorwa kikaba caritabiriwe n'abakristo batari bake. Idonido na Willis Ndayihebura. Ico gikorwa cyo gutanga amaraso cakozwe n'abakristo ba paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga kikaba cabereye mu nyubako imwe mu zigidi yo paruwasi. Aha abakozi b'ikigo kijejwe kwegeranya amaraso Sentes bari bisikiye kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 30 ukwezi k'umunani. Abo akaba hari guhera igihe cy'isaha 1 y'agatondo gushika igihe cy'isaha 7 z'umutaga. Nkuko twavyiboneye abakristo batari bake baba basohotse inkuka z'imisa zariko ziraba eka n'abandi bavuye mu mihana baraca muri iyo nyubako yari kwiberamwo ico gikorwa. Abamaze gutanga amaraso bakaraba inyishu agaheza agakurikira gutanga amaraso ku baciteguriye. Donatien Nzosaba asanzwe akora mu gisata cyo gupima amaraso muri ico kigo Sentes ari nawe yari yajahagarariye ico gikorwa aratubwira bari kuriwe gutanga amaraso umwanya mwiza wo gutangira amaraso eka no turusho tumwe haba kuutanze eka no kubaronka amaraso. Abantu batanga amaraso bwa mbere ni kuva ku ufise imyaka 17 gushika ku myaka 60 n'umuntu aba kwije ibiro 50 canke abirenza. Muri uwo mwanya aje gutanga amaraso yumva ko akomeye atagasorobo afise, yumva ko atari magoyagi, azi ko atangwa araheruka kugwara kandi azi ko atani imiti ariko arafata muri ico gihe. Kuba kenyezi n'abigeme n'umuntu ataba yibungenze kandi n'umuntu ataba yonsa, n'umuntu ataba ari mu butinyanka. Hama tukanahimiriza yuko umuntu yatanze amaraso aheza akagaruka agatora inyishu y'ibintu twaba twapimyemwo. Ivyo rero nagira mvuge yuko ari nk'akarusho abatanga amaraso baheza bakaronka, kuko murumva ko duheza tukabapima ivyo dusanzwe dupima kandi tukabibapima kuri gusa nta mafaranga tubaka, kuko nabo baba baduhaye ayo maraso. Umuntu aramenya uwo mugwi w'amaraso wiwe kandi aramenya ko agwaye ingwara canke atayigwaye kubijanye n'ingwara twebwe dusanzwe dupima. Akama nosezerera ko nako gutumirira abantu bose babishoboye ko bokuja barita bakama ko gutanga amaraso. Nayo Ndayisenga Edouard watanze amaraso aratubwira ingene yiyumva mu mubiri wiwe yatanze amaraso eka nakamo yotera abatarumva ico gikorwa. Yo bari nk'incuro igira gatatu ntanga amaraso nimva neza cyane kubera mu gihe mba naje ndavyumvamo kubera utanze amaraso ubuzi message uri korakora ubuzi yuko iyo agiye mu gihe asanze amaraso meza ushobora gusova uyundi mu kamunotera abatarumva mugambi nuko mu gihe bumvise kigo Sentes caze kugira ngo batanga amaraso boza nabo kuko kugira ngo ushobore kumenya kuntu amagara yabitunganije n'umugwi wawe w'amaraso. Twasozera tubamenyesha yuko ico gikorwa gisanzwe kirangurwa muri paruwasi Mukiza Mweranda uko amezi 3 aheze. Mu bigo vya paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga, Engineer Willis Ndayihebura ku bwa Sedicom, ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Mu gisata c'inyigisho, igisata ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura kijeje inyigisho nkomeza kwemera na liturujia cifatanije n'ikigo ca Foyer de Charité Bujumbura caratunganije indwi yahariwe umuririmbiramana ku civugo kigira kiti umutima wanje uriteguye mana nyandirimba ishemezo curarangira inahazwa ryawe. Hari kuva ku genekerezo rya 25 gushika ku genekerezo rya 28 Myandagaro. Patiri Jean Baptiste Nijimbere icegera c'umuyobozi w'igisata ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura kijejwe inyigisho nkomeza kwemera na liturujia aratubwira intumbero y'iyo ndwi n'ico biteze kuri abo baririmbiramana. Intumbero twari dufise kwari kugira ngo dufashe cane abarongoye abandi mu makomite, abaririmbira-mana, abaririmbisha cyo kimwe n'abacurangira-mana kugira ngo bashobore gufasha igihugu c'Imana, kuko nkuko Gisino Mweranda bivuga avuga ngo uririmbye neza abasenze kabiri, kugira rero ngo bafashe muri ico gikorwa, bafashe igihugu c'Imana ca gihugu c'ubusaserdoti ngo bashobore gusenga kabiri muri izo ndirimbo. Ico twiteze nuko nkuko nyene ishikirizwa ico bita igitabo c'imigirwa ya liturgia ya Roma kibiheza bigakurikirwa bigashirwa mu ngiro, nuko rero zoca bafasha abandi abo baseruki kugira ngo bashobore kubishira mu ngiro, bafasha abantu gukirurutsa umutima no kugira ngo abantu bahezagirwe. Bamwe mu baririmbiramana bari muri izo nyigisho baratubwiye ico bungutse muri izo nyigisho. Ishasha twungutse nuko twashoboye gutandukanya ivyerekeye indirimbo za liturgia ari indirimbo z'Imana ziratandukanye. Nka maîtresse de chant cyo numvise gishasha nuko indirimbo imbere y'ukuyigisha zobanza kuraba inspiration ari y'amajambo y'Imana yo muri Bibiliya, nkabona ko itwinjiza cyane kugira ngo tuninahaze Imana, dufashe n'abakristo gukirurutsa umutima baninahaze Imana. Nk'umuririmbiramana nashoboye gusubira gutahura akaranga kiwanje hamwe n'akarangamutima k'umuririmbiramana no kumenya ico tujejwe mu butumwa turangura muri liturgia. Narashoboye kumenya ico bisigura
liturgia kuko kenshi ari aho twahora twihenda tukavuga amasabamana ariko twarumvise ko ari liturgia ijambo ridahinduka rero iyo liturgia dutegerezwa kuyibamwo nk'uko Imana ibishaka. Kuva ku genekerezo rya 24 gushika ku genekerezo rya 28 Myandagaro muri Paroisse Kinindo haratunganije ihwaniro ryitiriwe ugwaruka ku civugo ngo musore ndabigutegetse haguruka. Muri iryo hwaniro harimo inyigisho zatanzwe mu migwi bakurikije imyaka. Ladislas Nijimbere Patire Ezekiel bashingwa ajejwe imihari n'imigwi muri Paroisse yamenyesheje ugwaruka gwitavye iryo hwaniro ko uyu mwaka bashimye kwisunga inyigisho ya Papa Francisco aho yashikije ugwaruka gw'isi yose abamenyesha ko bakwiye kwegera kandi gushikira abantu bari mu bibazo bitandukanye by'ubuzima. Uwo musaserdoti mu nyigisho yabandanije avuga ko iyo nyigisho ya nyene ubweranda yaje hageze mu gihe ugwaruka gwa none rushaka gukorera ibintu byose ku mbuga ngurukana bumenyi. Papa ngo akababazwa kandi n'ingene imigenderanire ukwegerana no kuramukanya amaso mu yandi miki gihe byasubirijwe n'itumatumano k'amakuru hakoreshejwe ubuhinga bwa none n'ibindi. Ashitse ngaho yaciye asaba inkumi n'imisore zari zitavye inyigisho ko bo kumva akamo Papa batera ngo bavavano n'ingeso mbi yo kwirigwa no kurara imbonesha kure za mudasobwa no kuba abaja b'amatelefone rikarenga atacu bahereje iminu. Abana bafise kuva ku myaka 10 na 12 nabo bararonkejwe inyigisho ibahamagarira kuzirikana ku rukundo rw'Imana rugaragarira mu bikorwa. Mu mugwi w'ugwaruka nago rufise hagati y'imyaka 14 gushika ku 18 abigishije babahamagaye kudasubira na rimwe kwigenza nk'uko abapagani bigenza mu gukora ibitagira akamaro byo mu bwenge bwabo. Mu kurangiza umusaserdoti yasavye abaraho kuja mu migwi mito mito kugira baganire kubibagora ndetse n'ingingo umwe wese yofata kugira ngo ave ku nderuzo y'abapfuye. Twamenyesha ko inyigisho zatangiwe mu migwi itandukanye bivanye n'imyaka bafise abari batumiwe mu byo hwanira. Ladislas Nijimbere ku bwa Sedicom muri Paroisse Kinindo. Tukiri mu makuru y'inyigisho mu gusozera inyigisho z'ici abakorezi barangorera ubutumwa ku gasengero k'umushaha Mweranda wa Yezu kari muri Paroisse yitiriwe Yohane Batista Mweranda yo mu Gihosha barateguye ibirori vyo gusozera izo nyigisho ku genekerezo rya 29 Myandagaro kushuri ryitiriwe Mutima Mweranda. Idonido na Emmanuel Ndagijimana. Izo nyigisho zatangiye mu mwaka wa 2015 aho ari mu bitameze neza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Muri ico gihe rero abakorezi baciye biyumvira gutanguza umugo wo gukurikirana ugwaruka kugira ngo ntirushwiragire kandi kugira ngo ntiruti akaranga ko gusenga. Izo nyigisho zigitangura muri uwo mwaka wa 2015 nzitabwa neza ku rugero rushemeye kuko zari zigenewe uwo mugo w'abakorezi gusa. Niho rero uwo mugo waciye wiyumvira gutumira ugwaruka gose ko muri Paroisse ya Batista Mweranda kugira nago nyene ruronke kuri byo vyiza by'umukama nkuko tubishikirizwa na Gahungu Bertin asanzwe arongoye uwo mugwi tumwumvirize. Zinyigisho dukurikirana mu bikorwa vyo mu buruhuko zatangwe mu mwaka wa 2015 niko rero kuca turabira hamwe abari bayoboye uyu mugwi w'abakorezi baca bararaba ico tuma kugira ngo ugwaruka gwari ruri mu mugwi w'abakorezi ntiruhave rusanzara ngo rusanzazwe n'ivyariko birabera mu gihugu cacu. Mu mwaka wa 2015 twatangwe turi abakorezi ariko tugeze mu mwaka wa 2018 twaciye tubona neza yuko izi nyigisho zitoba ku bakorezi gusa aho twaciye dutumira ugwaruka gose ruhurikiye muri Paroisse Saint Jean Baptiste kugira ngo nabo baze barazikurikirana kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe twubake ecclesia imwe eka twubake n'igihugu cacu. Rabandanije atumenyesha ko izo nyigisho zibigisha ko ugwaruka go kwitwara gikristo karatsinda zihurikiyemwo ugwaruka go mu madini atandukanye. Dusubire tumwumvirize tukamenyana tugakomeza ubumwe mu buvukanyi bwacu kuko tuba tuva mu madini atandukanye tuva mu miryango itandukanye ariko tumaze gushika ngaha tuca tubumwe tugayaga tugakina tugasangira inyigisho nkuko dusanzwe tuvukana. Ico rero zatwunguye nuko ico co c'ubumwe harabayeho no kumenya ukuntu umwana w'umukirisu yo kwitwara ukuntu umwana kundi igihugu yo kwitwara. Ugwaruka twayaze baratumenyesheje ko izo nyigisho zarugiriye akamaro kanini kuko ngo zatumye rutora ingabirano yago tugumvirize. Izi nyigisho ico zoba zaramariye nuko nashoboye gutora ingabirano yanje kandi nta bintu byansamaje mu buruhuko narashoboye kuba nogira ikintu kinyokipa mu mavakansi. Izi nyigisho twaramenye karanga basokuru imigani n'udutito hari n'ibindi twagiye turiga nk'ibintu bijanye n'ivyubu kiga icongereza tuntu tugenegene tubereye ijisho uko tujya turafasha tukaguteza imbere mu buzima. Barabandanije rutumenyesha ko zatumye rumenya byinshi rutari ruzi kanatsinda ngo si byose wigira ku ishuri. Dusubire tumwumvirize kandi ubu ngiye gutangura ishuri nzi ibintu byinshi ntarinzi kumbure byose ntituvyiga ku ishuri hari ibyo dushobora kwiga n'ahandi. Twamenyesha ko uwo mugwi umaze imyaka 17 urangurira
ubutumwa mu gasengero kitiriwe Umushamweranda wa Yezu mu gihe watanguye mu mwaka wa 2003. Emmanuel Ndagijimana, Paruwasi Batista Mweranda kubwa Sedicom. Igisata cingo n'imiryango ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 28 Myandagaro mu kigo c'ikinyamakuru Ndongozi niho hatangura inyigisho zizomara iminsi 6 zerekeye kurondoka ku rugero hakoresheje uburyo kama bwemewe na Ecclesia. Izo nyigisho zikaba zigenewe abigisha abandi. Pamela Mugisha. Mwijambo ry'intangamarara ryashikirijwe na Patiri ajeje ubutumwa mu gisata cingo n'imiryango muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, yatanguye ashimira nyakubahwa umwungere wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura Gervase Banshimiye ubusa, yongera ashimira abasaserdoti baserukiye amaparuwasi abari mu nyigisho baje bavamwo. Ahejeje yaciye abibutsa ko igikorwa bariko barakora ari ubutumwa atari ubwa patiri, yamara ari ubutumwa bw'Ecclesia butangurira ku Mana. Mu kurangiza yashimiye vyimva mutima Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, yongera ashimira abitanze mu buryo bwose kugira ngo ico gikorwa gishigwe mu ngiro. Pamela Mugisha ku bwa Sedicom. Umuryango w'umushinga ntahere Minahimana n'umutambukanyi wiwe Judith Ndabahagamye barahimbaje yubire imyaka 50 bamaze bubatse Rukristo ari kwigenekerezo rya 23 Myandagaro. Ibirori vyatangujwe n'inkuka y'imisa yabereye mu kigo ca Foyer de Charité. Idonido na Roseline Akindavyi. Imbere yuko bahimbaza iyo yubire babanje kuja gukengurukira Imana mu nkuka y'imisa yaherejwe mu kigo ca Foyer de Charité y'Ibujumbura. Iyo nkuka y'imisa ikaba yaherejwe na nyakubahwa Patiri Yamando Kana asanzwe arongoye ico kigo. Mu nyigisho yatanze yarashingiye intaho iyo muryango, aho yavuze ko yagenzuye abo bantu babiri asanga barahiriwe kandi ubuhigwe bwabo ngo ntibuva ku vyo bafungura canke ku vyo banywa, ariko ubwo buhigwe bwabo yasanze buva ku kumenya Yezu Kristu. Inyuma y'iyo nkuka y'imisa uwo muryango ukaba waciye ugenda kwicarana n'inshuti, ababanyi n'abagenzi basangira inzimano bari bateguye. Tukaba twaregereye umushinga ntaheremi yahimbaje iyo yubire y'imyaka 50, araheza aratubwira ingene bashoboye kumara iyo myaka 50 bubakanye Rukristu n'umufasoni wiwe Yudita. Abanga nuko ibanga bibaje ingata, ibanga nayo no kurigumya ukwihanganirana, imigambi tuyubakira hamwe tukavugana mu minsi imbere twogira abana bacu ubona twobarira gute. Inyuma ya Remi twaregereye Yudita nawe araheza aratubwira ingene babanye neza n'umushinga ntahe wiwe. Zigendagano twaraganye nizo zadukomeje. Ikindi ca kabiri tugakomezwa n'igisabisho tukashira imbere ukubakana Rukristo, ukubahana, guhanurana, kumvirizanya, gutegera umwe byamushikiye ukamutegera ukagerageza kumwakira ukwari. Twaregereye abana babo Dwije Mbonimpa bakaba baratuyagiye uko babazi. Ndazi ko ari abantu babiri bakundana cyane, n'abantu mbona urukundo uko baruvuga muri Bibiliya, uko baruririmba mu ndirimbo zitandukanye, ndabibona ku bavyeyi banje. Ubwo rukundo ntirugarukira hagati yabo babiri gusa, n'urukundo bahaye n'igihugu na Ecclesia Katolika. N'abavyeyi mbona biyumviriye cyane abana babo, bariyumvira kazoza k'abana babo ku buryo uno munsi numva iteka ridasanzwe kuba ndi umwana wa Minahimana na Yudita Ndabahagamye. Mu gusozera no bibutsa ko umufasoni Yudita yatanguye gukengurukira Imana yo yamuhaye umushinga ntahe wiwe Minahimana, acagira ko ahezagira ibibondo abakwe n'abuzukuru babo. Roseline Akindavyi mu kigo ca Foyer de Charité y'Ibujumbura ku bwa Sedicom. Amakuru y'ubutumwa abahurukiye mu muhari w'abasaveri bo muri Paroisse Mweranda baratangwa igisabisho c'imisi 9 ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 28 Myandagaro. Imvo nyamukuru y'ico gisabisho tuyibwirwa na Constantin Niyungeko arongoye uwo muhari muri Paroisse yitiriwe Mweranda ku Musaga, ari kuri micro ya James Nimpaye. Mu isanzwe w'abasaveri muri Paroisse Mweranda urakwije imyaka 25 urangura ubutumwa muri no Paroisse. Rero turi mwaka wa yubire twatuzosozera ivyo bikorwa vya yubire
yubire tariki 6 z'ukwezi kw'icenda. Rero ni muri ntumbero uno munsi dutanguye igisabisho c'imisi 9 kizodushikana kuri uwo munsi wo gusozera kugira ngo muri iyo misi 9 tuyimbure turabe ivyo twakoze kuva ku muri 2025 aho twakoze neza tuhashimira umukama ku vyiza yadukoreye aho twahota neza kaba kaje kwirimbura twikubita gashi umukama aduhezagire atubabarire ndetse aturonse n'inema yo gutangura ikindi kiringo c'ibikorwa vyo mu wa Saveri muri province yacu n'umwerara. Nekiye civuga kidoranga igisabisho mugiye kwinjiramo kivuga kiti umuntu vyomarira iki aroshe ubuzima bwiwe akishinga ivy'isi. Twatoye iryo jambo kuko ni jambo dufite ko ivyiza vyinshi ko ni jambo ryahinduye umweranda Francisco Xavier ariwe muvunyi w'abasaveri kw'isi yose. Ni ngaha nsozera ano makuru shimire mwebwe mwese mwayateza abiri agenzi banje bafashije kuyegeranya ndabashimiye utwate kaze nabashikirije nkaba ndabipfurije umunsi mwiza.